koca kuruwe nta Gitega turabaramukije. Kubona hari inyigisho zidatangwa ku mashuri y'indero idakumira ngo karagaze mu nyigisho zihabwa abana bagendana ubumuga nkuko bivugwa n'uburongoye igisata c'indero idakumira Ruben Karorero ngo ico nico catumye hatunganywa uruganda rwa rumaze iminsi 4 ruriko rubera ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega. Abitavye urwo ruganda bagasaba ko abigishwa ibyo kwigisha abagendana ubumuga boroswa ubumenyi bukwiye. Kurikira Ahmad Masudi mugira neza urubuga rw'intara ya Gitega rukesha iyo nkuru. Abitavye urwo ruganda rwatanguye ku munsi wa kabiri bariko bakurikirana inyigisho mu migwi 3. Umurwi wa mbere witaho ivyerekeye igice c'abana bagendana ubumuga bwo mu mutwe ico bita infirmité motrice cérébrale mu rurimi rw'igifaransa. Umurwi wa kabiri ukaraba ivyerekeye ururimi rw'ibimenyetso rukoreshwa ahakuru n'abana bafise ubumuga bwo kutumva ntibavuge. Umurwi wa gatatu nawo bakitaho ivyerekeye inyandiko y'abatabona bita braille nkuko bivugwa na Ruben Karorero arongoye igisata c'indero idakumira mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi. Avuga ko naho indero idakumira yatanguye ngo hari hakiri intambamyi yuko inyigisho zidatangwa kumwe ari naco catumye urwo ruganda rutunganywa. Idakumira mu Burundi yaratanguye mugabo intambamyi tumaze kubona nuko n'abariko bakora mu buryo butandukanye. Nico gituma intumbero ya mbere twihaye ari kugerageza kwigisha co kimwe ivyigwa bitangwa mu ayo mashuri afise indero idakumiye. Karorero nko muri langue de signe abatumva ntibavuge abaragi bakoresha ico twita langue de signe. Mugabo ushaka gusanga umwana ariko yiga kuri efata ibujumbura ubundi ariko yiga mu Ruyigi canke mu Cibitoke n'uwigi Gitega ugasanga ntibagira signe co kimwe. Ivyo bica bitera ingorane mu gihe ejo canke hirya yejo abana tushobora gusanga bahuriye ku ishuri imwe kandi bategezwa kwigishwa n'umwigisha umwe. Ivyo biremezwa n'umwe mu bigisha basanzwe bigisha mu mashuri akoresha indero idakumira, Teresforo Ndayishimiye yigisha kuri Lycée Notre Dame de la Sagesse y'Igitega. Izo nyigisho zari zikenewe cyane zije nk'inyishu kwikete twari twarandikiye umushikiranganje tumusaba yuko hoba kujanisha izo nyigisho kuko twabibona neza yuko nk'umwana aje ava ngaho mu rumuri n'ubundi aje ava igihanga n'ubundi aje ava ahandi bashitse ngaha hariho ibimenyetso bya braille batahurirako. Hariho bamwe wasanga nk'akaburungu bandika iyo twe twita J yo hasi kandi mu bisanzwe iyeme wizwi ari D yo hasi. Mugo umwana ubimusiguriye ko atari uko bikamugora kugira bihindure. Ivyo vyose ni twigiye hamwe kandi turiko turabihuriza ko igitabo kimwe n'icyasohoka nico igihugu cyose kizokoresha hama duheze tuze turagira ibintu bimwe ntihaba kajagari. Ansira Ngendakumana yigisha mu ishuri rikuru nderabigisha NS ati izo nyigisho zari zikenewe koko. Izo nyigisho twasanze zari ngombwa cyane kuko ugiye kuraba inyandiko y'abatabona henshi aho bavyigisha twasanze batavyandika kumwe. Byari bikwiye rero ko bahura bagahura na twebwe cyane cyane twebwe twashimikiye ku vyigwa vy'amasiyanse. Twasanze ari ngombwa yuko tuhaba kugira tubereke uko twebwe tuvyigisha mu makaminuza nabo bakatwereka ukuntu bari basanzwe bavyandika. Kenshi mbere twasanga bavyandika mugabo batazi kubisoma canke ngo bamenye no kubikoresha neza. Ku bwa Simeo Barumwete yigisha muri kaminuza y'u Burundi akaba numwe mu bitavye urwo ruganda kandi asanzwe nawe agendana ubumuga ati izo ngorane zari zikwiye gutorerwa umuti kubera abana bagendana ubumuga bafise uburenganzira nk'abandi bwo kubandanya amashuri. Ivyo bibazo turabizi kuko turazi yuko ubumuga butandukanye hariho abatabona hariho abatumva n'abandi novuga bameze nkanje bafite ico bayitandika physique. Turazi neza yuko mu myaka iheze imbere yuko ayo mashuri adakumira atangura kubaho mu ntara zimwe abana bagendana ubumuga bwo kutabona canke kutumva bagira gusa mu mwaka wa 6 naho nyene mu bisata novuga mu masantre babigisha tubayabaye na cane zijya mvugo zijanye n'ubumuga bwabo no kuvuga bimwe bita langage des signes hamwe na écriture en braille ku batabona. Ivyo rero mugabo inyuma y'amashuri novuga mato ntivyashoboka ko babandanya kwiga. N'ubu rero biri mu mashuri twita les écoles pilotes n'ayandi bita ama écoles satellites ari impande amashuri ari impande yayo école pilote urumva ntibirakwira mu gihugu cyose. Ni kuvuga yuko abana bagendana ubumuga na cane abatumva n'abatabona
bahura n'ingorane zikomakomeye cyane kuko abatagize imana ngo bashike muri ivyo bigo bibigisha n'utwo duke kugira ashobore kubandanya amashuri yisumbuye nuko ko bari mu mihana bari aho basanzwe baba batashogira amahirwe ngo bashobore kubandanya amashuri nk'abandi kandi tuzi yuko umwana wese amategeko mpuzamakungu na cyane cyane bijya bita droit de l'enfant umwana wese ategerezwa kugira afise uburenganzira cyo kimwe n'abandi bwo kwiga amashuri kandi akabandanya ku ngero zose ziriho haba amashuri mato mato ayisumbuye na kaminuza. Mukamenya ko abakurikiranye izo nyigisho basaba yuko nimwe mu nyishu zotogwa ari uko abize ivyo kwigisha bosohoka bafise ubumenyi bwo kwitaho abana bagendana ubumuga, reka mbere ngo n'izo nyigisho zari zisanzwe zitangwa zigashigwa mu gitabo kimwe kugira inyigisho zibe zisa hose.